Uno mukobwa mubona dutanguranye, iyi ni filime y'urukundo, ni inkuru y'urukundo. Uno mukobwa dutanguranye sasa afise inyatsi zo gukundwa. Nta musore numwe bigira ngo bakundana kuva atangura kuva avuka ntarigera yinjira mu rukundo. Rero yahuye n'umurozi ama umupfumu munyamareba amubwira ati rero ndafise akadawa kuri ivyo rero naburabe koga koresha. Uno mukobwa yahuye n'ivyamamaye vyose vyo muri Korea atangura kubura uyo cagura mubera umukunzi. Reka turabona ino nkuru mbega vyo byagenze gute. Uno mukobwa asanzwe akora muri company runaka, asanzwe ari umukozi ajejwe kwakira abantu. Uno mukobwa bamutwa Sojin. Uno mukobwa rero kuva avuka ntarigera aja mu rukundo n'umusi warimwe, so huwa ngo yanka kujayo, ahubwo nta musore numwe yigira mutongoza, nta n'umugosore numwe yigira muresha. Hano rero yicaye ngaha yabonye umusore aje, abona umusore mwiza cyane, atangura kwishima ati n'umusore wasanga ari riziki yangu. Uno mukobwa kumbe n'umusore ari ibintu byari bimuzanye, atangura kumubaza ati nihe bata umwanda. Umukobwa atangura kuvuga ati rero zana ko gakopo nyimba ari kushaka gutendaza ko kagutera. Ayezo umwanya hari uyo ndi mukobwa mwiza yahisaza ahitajana na wa muhungu. N'umukobwa byaramumoje shawe yari yibaza karoza umujeri. N'umukobwa rero yaragumiwe abonye umusore aca yibaza yuko aje kumuresha. Ayezo umwanya hari umugore yaje. Uno mugore atangura kubaza yo harantu yarakiniye kuja, atangura kubaza ariko bahita bamurangira inzira y'uburyo ari buze kugenda n'ivyo yaje kugura ingene ari buze kubibona. Umugore yarashimye ahita aragenda, ariko hajya agiye hari urukopo yari mwaranwiramwe ubusoda hamwe na passport acaravyibagira. Umukobwa Sujin yahise agenda kumurondeza uya mugore kugira musubize passport yiwe hamwe n'ikintu c'igikopo kupata yihajya. Yaramurondeje aramubura, atangura kuza kubaza na bakobwa bakorana n'ubu naraza, bamubwira ati wapi ariko nimba afise problem iyo passport araza kuza. Heze umwanya wa mukobwa afise ya passport yahise atangura kubona imingi tanguye kwaka, ariko ntabwo yigeze avyitaho. Haheze umwanya wa nyiri passport yaheze agaruka, hanyuma umukobwa atangura kuyimusubiza, atangura kuvuga ati wihangane naye ntayigutole ariko ndaza kukurondera ndakubura, wihangane passport yawe hengwiye. Umugore yaheze yishima, atangura kuvuga ati mukobwa ufise umutima mwiza cyane, nange nagomba ndagushimire, vuga ikintu cyose wipfuza ndibuze kugigukorera. Ariko umukobwa yatanguye kuvuga ati wapi ngamba ndi ku kazi wataye ikintu nkakikuronderera. Kuri ivyo rero abari inyungu ziwawe niko kazi dushiyejwe. Ariko n'umugore yavuze ati we vuga ikintu cyose wipfuza ndibuze kugigukorera. Umukobwa yavuze ati wapi ndashimye, ariko no mama bisa nkaho agomba kumukorera ikintu cyiza ku ngufu. Umukobwa yatanguye kwiyumvira ikintu bomukorera, aratinya kuvuga. Uno mugore cyatangura kuvuga ati rero wenda bibona icyo ushaka, wewe ukeneye umugabo warabuze uwo gutongoza. Kuri ivyo rero icyo ushobora kugigukorera ngaho ngoma ndaguhe amahirwe y'uburyo ushobora kuronka umugabo. Agakobwa byaragacanze gatangura kwicaka, ariko umugore yahise akoresha imbaraga hahitaza ikade zitandatu. Uno mugore atangura kuvuga ati rero inyuma y'amasegonda 10 ubwo buhure n'umugabo wa mbere. Umugore ahita mukubitira akajisho. Umukobwa aheze umwanya yahise abona amasaha atanguye guhinduka, iminsi itangura guhinduka, iminsi irahindagurika. Umukobwa bitangura kumucanga. Haheze umwanya hahise haje umusore mwiza, yani umuhensamo mwiza, igisore ciza. Kino gisore bacitwa Lijun, ni gisore c'icamamare gisanzwe kizwi n'abantu benshi, caramamaye nyene caramaze kubaka izina. Cyahise kiza gitangura kubwira uno mukobwa Sojin ati rero wewe nenda gukeneye nuronka kanyuze kuza ndakurindiriye. Umukobwa yari ikanza, atangura kubona umenga atanguye kurishwa n'icamamare, atangura kumva umengo ntibishoboka. Haheze umwanya mu masaha yo gutaha yaragiye hajya mwaratambuka cyasanga wa musore yiswe Lijun aramurindiriye. Akimara kugeraho uno mukobwa Sojin yagumye atangara cyane, n'umuntu yari mwaremera yuko uri umusore Lijun ari wari mwaramuresha. Ariko Lijun yaheze avuga ati rero ngo dutahi wanje tugende tuze gusangira ibya nijoro. Ariko uno mukobwa yatanguye kuza aranka, ariko Lijun avuga ati wana ingo tugende. Ahita muhamagara no mwizina giwe. Uno Sojin biramutangaza cyane, ntiyarazi yuko ni camamare kizi izina giwe. Wibuke ni wa murozi ama wa mugore tubona umengo afite imbaraga zidasanzwe, arimo arakora ibitangaza. Umusore yamutahanye muhira iwiwe, hanyuma bagenda kuba barasangira ibya nijoro. Ariko no mukobwa Sojin aguma arabona umusore Lijun ni umusore mwiza cyane, agiyumvira mama we ndimudakundana n'icamamare nkeneki. Aheze umwanya Lijun yatwaye umukobwa kugira bagende kuba bararabaga TV, ariko Lijun atangura kwereka ifoto uno mukobwa Sojin akiri umwana. Sojin atangura gutangara cyane, atangura kuvuga ati zino pice zanje wazibonye gute. Ariko no Lijun atangura kumwibutsa nawe ni wibuka yuko twiganye turi mu mashuri matoya twarigana. Ariko no mukobwa atangura kuvuga ati nino zino pice zanje zo wazibonye gute. No Lijun avuga ati je nagukunze kuva kera nazenda gukamera ipica mwibanga ariko mbabarira. Umusore yahise
akurayo amashugwe ama indavyo atangura guha umukobwa avuga ati rero ndagukunda cyane kandi nagomba yuko twokubaka urugo ukanyemerera nkaba umugabo wawe mbega uravyemeye? Agakobwa mbese ko kwanka koronka n'inguvu zo kwanka. Umusore agenda kugira agakubita ibusu n'agakobwa nako karatangara no bwa mbere kazoba gasomanye n'umuhungu kuva kavuka, ariko icabapfubirije n'isaha haje bagiye gusomana. Umukobwa Lee Soo-jin ahise yisanga hamwe akorera akazi kiwe. Byaramutangaje cyane. Ifoto muri za kade zitandatu bamuha, wa mbere yari uwo Lee Jun. Aheze umwanya boss wiwe yaraje. Uno boss wiwe azazwe bamwitwa Hen Jun. Uno Hen Jun atangura kuvuga ati we kubera ko ukoresha telefone mu mwanya w'akazi, kuri ivyo rero uze kunsanga ndaguhe telefone yawe uze kunsanga muri office. Uno Hen Jun baboneka ko menga afise umutima mwiza, niwe boss wo muri wi company ariko ayitwara neza cyane. Haize umwanya ka Soo-jin kaje gutora telefoni yako, ariko gasanga boss aracari mu kazi. Karamuramutsa kugira agahe telefoni, ariko boss yatangwe kuvuga ati rero banzo lindire manze mpeza akazi. Ariko kano gakubwa kabona boss ari umuntu mwiza cyane, kavuga ati boss uri handsome, uri umusore mwiza cyane. Boss yatangwe kubaza ati nene nagomba tuze kugenda kujya ivya saa 6 turi kumwe, uwo kwemera? Urafise yindi muntu mwosohokana? Agakobwa kamubwiye yuko atayindi muntu gafise bosohokana. Kuri ivyo rero n'umusore boss wakahita avuga ati rero uze kuza tuje awe dusangire breakfast. Agakobwa karimo karajya kagoma karaba boss wako. Boss wako n'umusore mwiza cyane. Haize umwanya boss harantu yagiye, ariko agakobwa gatangura kubona boss afise amafoto yako. Kano gakobwa amafoto gasanzwe kazi kahise kirukanka karahoga kibaza yuko boss ashobora kukagirira nabi, ariko kamwe karagenda hajya kagiye kugurura lift essentiel. Haize gahura n'ikindi kigabo, kiri kigabo kumbe nico cyagafotoye gitagira tangura kuvuga rero mwamara gufotira izindi foto kandi wambaye ubusa ndibunda na gufata no kunguvu. Ariko haize umwanya atana kimwe kirakora. Wa musore Hen Jun yahise acadaka wa boss ahita tangura kugikaba, ahita telefona polisi. Kino kigabo baraza baragifata. Hen Jun acatangura gusaba imbabazi umukobwa, atangura kumubwira ati rero umbabarire, ariko nabonye umengo nta mukunzi ufise, none jewe wondeka nkaba umukunzi wawe mbega ntivyokunda. Agakobwa bahise bagakubita umutoma, gatangura gutangaro dukundane nawe, ariko mbega ko vyanka. No musore Hen Jun yahise azanga agakubita ibusu, ariko wibuke bagiye gukubitana amabusu gatoya gusa kahita kisanga handi muri office. Hano ku ikadi ya kabiri tubona yuko umusore wa kabiri ari Hen Jun. Haize umwanya hari umugabo w'urupara yaje azanye ikadi, avuga ati rero ino kadi widumpaye ndibazura muzi. Umukobwa yagiye gufungura ikadi asanga harimo flash hamwe n'ugwandiko ruvuga ati zana iyo flash ahamwe duhurira. Kuri ivyo rero umukobwa yahise agenda kubera ni ibintu vyikora hano, ni nkaho abari mu ndoto. Kuri ivyo rero vyisha babizi. Hajya ari mu nzira rimwe aragenda, hari umusore yamukuruye. Uyu niwe Cheng-wook, niwe muntu asanzwe azanye ino flash. Yahise avuga ati rempereza iyo flash wazanye. Umukobwa ahita kura iyo flash aramuhereza. Cheng-wook atangura avuga ati rero umbabare ntabwo zo kusubira kugushira mu bibazo nk'enibi. Hajya rimwe aragenda kumbibwihebe bwahise bumutunga imbunda. Uno Cheng-wook atangura guhangana na buno bugabo bwose, ashobora kubushira hasi. N'umukobwa araza aramufasha, baradiha buno bugabo babushira hasi. Umusore avuga ati rero umbabarire kuba ndimo ndagushira mu vyago. Bahita baragenda baratoroka. Umusore yamuzanye amushira ahantu hatekanye, hanyuma kimara kumugezayo ahita avuga ati rero wera bugume ngaha, hano niho hatekanye genda geye. Ariko umusore ageze imbere yahisagwa. Hano niho cyatumenye yuko uno musore bamurashe isasu. Kuri ivyo rero umukobwa ahise atangura kwitaho uno hungu, atangura kumwitaho rabe ko yomuha ihuduma ama ubuvuzi bwa mbere. Hajya umukobwa agiye kugenda, umusore yahise amwikwegera akatangura kuvuga ati rero umbabarire kubona gushize muri bino vyago, kandi cyatumye ndagukura mu banetsi muri bamanetsi, nuko nenda gukunda cyane, nene natanguye kugukunda, niyo mpamvu sinifuze yuko ushobora kugira ikibazo. Anaje tumenya inkuru yuko n'umukobwa ashobora kuba nawe yari mu gikundi cy'abamanetsi. Nuno musore biswe Cheng-wook ni manetsi. Hajya umusore agiye kugenda, umukobwa yahise amuhagarika atangura kuvuga ati rero ntugende kandi urabona umerewe nabi. Umusore Cheng-wook yahise ahindukira atangura kuvuga ati rero sishaka ko nzosubira kugusiga, shaka tubane dayima ibihe byose. Cheng-wook yegera umukobwa hajya agiye kumukubita ibusu nkuko ibintu bimenyerewe. Mwanya cyihinduka umukobwa akingira kisanga muri ya company. Umusore wa gatatu yaroho yiswe Cheng-wook. Umukobwa vyatangwe no kumucanga bana atangura kuvuga ati nego kubera ibintu biguma ari indoto nkuko. Haheza kanya hari telefone yakiriye,
acagenda kuyitaba, kumbe ni Kai. Karo gasore bakitwa Kai karimwe karamuhamagara kamubwira ahantu bari buze guhurira. Umukobwa yahise afata urugendo agende guhura na Kai kubera yamaze kubona n'abasore, ariko abo basore bose baza barahurira mu ndoto. Umukobwa yaratangaye cyane kimara kubona ubwiza bw'uno musore. Uno musore nawe asanzwe ari camamare kandi ahura n'abantu bafise amafaranga cyane. Uno Kai yahise atora umukobwa atagutinda, bagenda kuba barajya ubuzima, amugurira imidori, bakubita amapica, bakakora ibintu vyo kuryoherwa cyane, barifurahisha cyane, barishimisha cyane. Imvura yaraguye, Kai akura ikoti, bagenda bugamye mu ikoti, niko umukobwa agenda araba ubwiza bw'uno musore biswe Kai. Akavuga ati none icompa basi nkibera mu rukundo na runo bikareka kuba indoto. Baragiye no mu kabyiniro batangura gutamba neza cyane, si nkuko iwacu ubusanga hageze gutamba ubusanga umuntu arimwe arataragurika nk'igihoro, ugasanga arimwe arataragurika, batamba kiviyip. Umukobwa yaragiyeho cyane, hamwe yumva umengo nino ndoto ntabwo yoyivamwe kubera bino bintu byose bimeze nk'indoto, kubera bashaje gukubita ni busu gatoya gusa. Ucusanga ibintu vyononekaye. Umusore yamwambitse n'impeta, avuga ati rero ndagukunda cyane, agomba no kumukubita ibusu, ariko umukobwa yaravyansa avuga ati wapi sichaka nkubita ibusu, ariko umuhungu yavuze ati sishobora kurindira bana. Umuhungu akimukubita ibusu, agakobwa kongeye kwisanga muri kampodi kari kagize ibihe vyiza. Iyo kadi ya kane rero twaraba yari ya Kai. Hanyuma umukobwa yaragezeho batangura kumubwira, abo bikorana batangura kumubwira ati rero hari ugukeneye. Umukobwa yagiye kuraba uwo muntu amukeneye, asanga no musore azwe ku izina rya Teki. Uno musore ni musore mwiza, ni wasanzwe kuriye company, asanzwe afise company akuriye, company twiyika, afise amafaranga menshi cyane yamwiswe Teki. Umukobwa yatanguye guzarara avuga ati none raba kubera inkuma mpura n'ivyamamare gusa n'abantu bifitiye amafaranga yabo. Teki yamutwaye, agenda mugurira ibintu vyinshi cyane. Umukobwa atangura kubaza Teki ati ne kubera ko arimo urangurira ibintu, ariko no Teki yatanguye kumubwira ati rero wewe umeze nk'umwami kazi imbere yiwanje. Agakobwa karishimye kuba bagahamagaye ngo n'umwami kazi, karishima cyane. Ariko hajye barimo baragenda, hari umukobwa yitwa Laura. Uno mukobwa Laura asanzwe akunda uno musore biswe Teki, ariko Teki we ntabwo akunda Laura. Uno mukobwa Laura byaramubaje cyane, atangura avuga ati kino gikobwa kubera kugendana na kino gikobwa. Laura yahise afata amazi amenako wa Sojini wacu. Sojini biramubaza cyane. Sojini atangura gushaka gusoma uno musore Teki kugira ngo ave mu ndoto. Wibuke asomanye gato gusa n'umuhungu bari kumwe, acava muri iyo ndoto. Aizo mwanya mama wa Teki yahisaza atangura avuga ati mwana nje kubera kugira n'ico gikobwa cy'ikimaskini cy'igikenekene, ni wotora umukobwa nakurondereye umukobwa mwiza cyane. Mama wa Teki yahise atora imboga kugira atere kajya ka Sojini, ariko Teki afata ukuboko mama wiwe, hanyuma imboga bahita bazitera wa mukobwa Laura yarababaye cyane n'ubukozi buramutwenga. Mama byaramubabaje hamwe no kuzimira abura n'ubwenge. Sojini akimara kubona ibibaye yahise ashaka guhibusu uno Teki, ariko Teki yaramwankiye. Teki ahita kurayo telefone, ahita kutumiza ko inama y'umuryango, atangura ko rero cy'ibintu by'uburisi, ibintu byo kubanga imari z'umuryango ntavyo nkeneye, ndikuyemwe muri company cengiye kwibanira nuna kunzo. Umukobwa yaramubaje ati ni kubera kukoze bino bintu ngo ntuzoronke nawe ku butunzi bw'umuryango, ariko Teki yavuze ati ndagukunda cyane. Agiye kumukubita ibusu, agakobwa gashaka kuvyanka, ariko ibusu ni mpaka karayiriye. Hanyuma umusore wa kangahe wa gatanu nuwo biswe Teki. Ayezo umwanya arikizehe cyaza akivuga ati rero ingugende kubura kamera movie, iri ni indoto gusa, va muri indoto imwe aja mu yindi. Yahuye n'umusore yitwa Jong-suk. Uno musore Jong-suk asanzwe ari camamare, camamare nyine cyo ku mitandao kubera yaravumye sangwa kina filime baba hayisene kugira ngo bashobore gukina. Agakobwa kubera no kumaramara gatambuka nabi cyane, hamwe na Deira gitavuga ati niwe urimo uratambuka nkuko urimo uratambuka nk'umengo n'ubwa mbere ubonye umuhungu, raba wishiremwe confidence bana. Hajye barimo barakambika ibintu kaguma kabidovya, akavuga ati aya reka urumva karamaramara cyane, kumva gafise isoni nyinshi cyane, kabukumva umengo karasevye cyane. Umusore yahise avuga ati ni muduhe iminota 10 tugende kuba turaganira. Bagenda kuba baratera inkuru. Umusore atangura kukabwira kikuremwe ubwoba, nako gatangwa kwimvira kwikuramwe ubwoba, gatangwa kuvuga ati nta bwoba ndibuze kugira nimba ngiye kubanda kinazi rya sen. Hanyuma umusore ngaha yatanguye kuraba agakobwa nk'umenga agomba kugakubita ibusu, ariko gatangwa kuvuga ati je sishaka kudubusiyana. Umusore yaratwenza atangwa kuvuga ati newe nakubwiye ko shaka tubusiyana.
agakobwa kavuze ati urendi panze twoshobora tukagenda tugukina ziya sene kubera ubu ndumva ari sawa. Baragiye sene bazikina zose zigenda neza cyane, zikibara kugenda neza hamwe na director avuga ati rero ngaha ndabona ibintu bimeze neza cyane n'umuraye mukina na kandi gasene kanyuma nyine mukina gasene kanyuma agasene babahaye n'agasene ngo ko gusomana ko gukubitana ibizu. Umukobwa yatangiye kugira ubwoba wibuke akubitanye ibizu n'umuzore gusa ahita ava mu ndoto, niko bisanzwe bimeze. Umukobwa yaremeye kubera nta bodi buhinga ahita batangura gufatana kimahaba kugira nyine ngo bakubitane iyo buza, ariko agakobwa atangura kuvuga ati none nivyo gukina nyine nivyo gukina ntugira ubwoba ntabwo ari boss ya nyayo. Ariko urusore rwahise ruvuga ati wana reka ndagukubita ibuzo, ajya bagiye gukubitana ibuzo umwanya wongera urahinduka. Agakobwa no kwihebura kiyebuye abagabo bamaze kuba batandatu, abagabo bamaze kuzura batandatu, abandi bakobwa bakorana bagumye bamutwenga cyane bavuga ati rero we nta n'umukunzi ufise bisabwe uzodusigarire mu myanya yacu kubera jenzo sohokana na sheri ryari. Ariko umukobwa yaravyasa avuga ati we nange ndafise abasheri wana jefise abasheri beshi bagira muri batandatu, we urimo araza kumenyera ngaha amakade yaheze kubera no ujya mugore we gitangaza yari muhaye amakadi atandatu aribo naboje basore twabonye batandatu. Agakobwa kagiye ku ruhande gatangura kwicuza gatangura kubera abandi baronka abasheri nange nkabandonka ku ndoto gusa. Azo umwanya wa mugore w'ibitangaza yahezaza atangura kuvuga ati rero ndimo ndakura bambora umengo rababaye cyane, ariko ngoma ndaguhe amahigwe raba mu basore bose wagiye uracana mwo mu ndoto ucagure mwo umusore umwe umusore wari wese usanzwe wipfuza ari ucagura. Umusore atangwe kwimvira abasore bose yagiye arabora nabo ni vyamamare gusa arimvira ntoruwahe ncaguruwahe sinzi uwo yacaguye. Umukobwa yaragarutse kuri babagenzi biwe aza yishimye cyane. Haize umunye hari umusore yaje, ni umusore mwiza cyane, umusore ndibaza namwe muramubona ni handsome. Uno musore bamwiswe Lee Min Ho, yitwa Lee Min Ho. Agakobwa kakimubona kahise kaza kumusanganira gatangura kuba ati ndaguha ikaze rabingo gatangura kuza karamwikora koreshaho gatwenga gafisa kamwemwe keshi cyane. Ndibaza muri ya karata muri wa mugore igihe amubwira cagure gashabura ko kacaguye uyu, ariko uyu muri ya mazina twabona muri babahungu batandatu twamye tubona uyu musore ntabwo yararimwo kubera n'umusore mushasha. Wibuka kano gakobwa bari bagahema akadi atandatu, hanyuma ujya mugore ahejije kukabaza ati tunda wo caguru wahe. Ndibaza rero ko bakacaguno kubera umengo karimwe karamumenyera cyane. Umusore yabonye umengo kana gakobwa umengo ntikeriweka ahita avuga ati rero jari byo nje kurondera ngaha kuri byari byasa kumwe nawe je kurondera ibiki wayambwiye uje kurondera cewe rawumbwire reka gutinya. Kano gakobwa rero kibaza ko n'umusore asanzwe akazi kubera mu zindi ndoto kabona abasore bose b'ivyamamare basanzwe bakazi, ariko kabonye n'umusore atakazi gahita gatora igitabo ciwe karasohoka kagenda karasoma. Haize umwanya wa musore yaraje gatangura kumusaba imbabazi, ariko umusore yavuze ati nta nakimwe. Kano gakobwa kibaje yuko n'umusore Min Ho asanzwe akazi katangura kuba ati rero umbabarire vyari vyancanze bana, ariko ubabare kubona kwitwaye ko nabi. Ariko umusore yavuze ati ndakuzaniye ino kadi, hari kadi wataye. Agakobwa kagira bikade kahise kabona ko ifoto y'uno musore biswe Min Ho, gahita kamenya yuko ari we mukunzi kahawe n'ujya mugore w'ibitangaza. Uno mukunzi bahuye batazinanye. Wibuka abandi basore bose bahurira mu ndoto bari basanzwe bazinanye. Filime yacu nange sinoreka kuyimarira ngaha iheze nkuku yaheze nta kindi gice. Ndibaza yo bagushimishije kora subscribe like nashoza ukoze bye bye.